ngo none ko ngangutse umutwe wowe umbwira none reka kuntwara nabishe mbera icyo bavuye kurimana afasha ryari kuri ka kabari ko mu mugorigori hamwe uri kuranywera mu mwanya wose witeguye canke bakakwimirira hajya nateye niyo ngirira indi cupa cya kabiri ry'umugorigori cyanokesha nagashwimira kita hamwe n'utwo mu nda twija none je nuzi ko umugore atangana nateye ntahiraho shaki naheze ngo waciye ugumayo kweri yareka jewe singazwa n'umugore kweri arose umugore aganzasha ubu na jewe su Jubu nanye ndavuga rikijana muhira. Rero umenya yuko urya mudemu twari kumwe urya wabonye urumore. Nateye ndamushikana muhiri wabo. Yareka. Yarancanya ahantu wewe. Ahantu kumumano. Wamenga tugo tumanuka ku musozi wa Mutemba mabi n'amezi. N'umugorigori nanyweye utangura kunca mu mazuru. Avuga kuza je ndi mpera. Twegewe imbere imoroso y'inyamisha mu kanwa. Dushitse muhiri wabo. Gatinyereka twaretse. Twareteye iwabo yari nko ku metero igihumbi. Ndagenda shitse mu nzira umusongo urantekera. Cyanya mu murima w'ibigori. Icyo cyane hanaguza amababi y'ikigori. Niyo mvutari konye ibidukikikira. Ayeti rikuri. Pega umugore ntagigukubita ngo ko mbona ibikopo byabaye ibikopo. Urarose umuntu yoshikirwa. Bijya byaheranye na 2020. Kuva 2022 yashikirwa. Kuba nacenza naja guterwa maritere. Ngo none ko ngangutse umutwe. Rivyo bikopo byarizanye. Ubu ndamunyunda ya matabagwa n'ababanyi canka akambaza bikira Maria umuvyeyi. Reka shareka. Se muremera icyo murisha. Ninde atakuzikora umugabo. Je ndimbwa jewe. Ubu ndamukubita akambaza uhoraho. Numurizi inyuma mbere nusigaye kumera. Bega samusimuza makuru hari abakenyezi biteguriye gute. Biteguriye gute. Baramuguriye agati. Yego kweri ashika itenge cyo. Narakimuguriye kweri imbere namuguriye ko tebu apana we wamuguriye gashwashwa zimezo kuri batshwa. Gashwashwa. Uragashwanyagura ku mutima ne nka je ubona umugabo nka je afitiye urukundo umugore hamwe wewe n'umuku wo kwibira mu rukundo afitiye umugore gusa ugashwashwa ahubwo we nawe uransuzugura cyo nakono guri umugore gashwashwa ahubwo ntaravuga menshi reka ngende kugutembera iwanyu twatera udukuru ngo tugende uranatombeye mbe no musi nije nteka ndanakujaburira wewe ngo tugende urantera umukoshi bamba urantera inkuru kumbura nateka no musi nije nteka none iyo ni keya je izo keya nama ntanga ku musi mukuru w'abakenyezi abaje kundabanda bajaburira ibiharage bibisi n'abagabo ifiriti zitarasha zikijaga kandi uri umugabo uzana kubiye kugira kuzomera umurizo ihini nyuma zoze oya nta misi sigaye weta kubwiye ahubwo reka tugenda ahubwe we ngo tugende urantera izo nkuru turaba ngo tugende mukuru abandi bagore nkanje basohotse bisize bambaye neza mgaje niko nanaga mutunga imutsu gwataye ngani ko gwaye kuzimesa nako musikaje niko kani ko gwaye kuzimesa nendabira je nkarufata je ndagwica kwiye urambari iyo gwaye gwagiye kwanga je ngabo ndagifashe ndacica jana kuntana ivyomba ariko musi mukuru bakenyezi je nikize Jesus ndacishwe umusi jewe
Musi Jeki yambuye. Sheri nturagenda kwe. Shu nturagenda abandi bamaze kugenda kwinywera kamwe kwe. Uracari kuri akora iki ngaho? Basi. Ari ngaho none ko hakiye abandi bamaze kugenda kwe. Nibikishe riwe. Kusumira na nitegura. Mama nzibere y'umugeni. Bere y'umugenzi kweri shi. Wowe umbwira none reka kumara nabishe. Sheri uri jiri kwagira mutano ngiceje. Nyine yana kuce nayo musi mukuru w'abakenyezi. Warakone nakwatigeza. Babarira Jenda kwica gihe umusi jewe. yo sheri uranyesheshe. Ndakwica Kunigashe. Ubwo komanda kuryohera mwijoroshe. Yo sheri reka kunchashe. Ngini kigongwe zizosubira. Yo kubaha. Uri mawe kanyetonzi. Sa mwana yako katatukije reka kwica kanyetonzi. yo ereka yamfashe. Wewe ubona yuko yamfashe. Chesi mvangango mashemari ivyo vyombo meswe nizo mpuzu bana mwibasi. Yo Ayo ma.